tabare tabare tabare. Imico n'akaranga by'Uburundi, raba ingene abantu bafashanya mu bikorwa. Aha tubereka ingene umuriro wadutse hariya mu Karindo, ni muri komine ya Rutana, intara ya Burunga. Abantu babonye yuko umuriro wadutse, bose bashwa badutse, baca ibibabi vy'ibikaratusi baraza kuzimya bihuta, naho hari izuba ryinshi. Murabe ingene vyagenze, ingene abarundi batabara umuriro wadutse, bose banje guhagarika ibindi bikorwa bari bafise, maze bihutira kuzimya umuriro kugira ngo batabare ibidukikije. Muribonera ingene vyagenze, ingene baza umwe wese ahitana ikibabi co kuzimisha. Abarundi barafise umutima wo gutabarana. Uw'ivyago vyo guturira vyaguyeko yohanwa bikomeye, kuko iyo umuriro ubandanya urandagata, ivyononekara vyari kuba vyinshi. Murabona ingene vyariko biragenda. Tukaba turiko turabereka rero imico n'akaranga vy'Uburundi. Uyu ni umuco mwiza abarundi bafise. Gufashanya mu ngorane. Umuriro wadutse, bose bagashwa baduka kugira bawuzimye. Murabona ko abitangiye ico gikorwa bari abagabo. Abagabo nibo baca babanguka gufasha ibikorwa bene ivyo. Nyibutsa Akaranga TV, tuzokwama hafi yanyu tubereka imico n'akaranga vy'Uburundi. Ikiyago c'uno musi rero kwari kugira tubereke uwo muco mwiza w'abarundi.
kubona ibidukikije bigira bihone, bose bagahaguruka, umukuru, umuto, kuko hari hegereye amazi, bati zana amazi, zana amazi. Uwirutse kuzana amazi kugira ngo vyorohe kuzimya, akanyarukana ikibido c'amazi, abandi nabo bakazana ibibabi vyo kuwuhungiza kugira ngo uzime. Bose bakavaho babonye ko umuriro uzimye. Mwabonye akanyamuneza kabaranze bahejeje kuwuzimya. Ibi rero turiko turabashikiriza nibibaye ubu nyene kuri iyi tariki ya 27 ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025. Ukwezi kwa Nyakanga murabona yuko imiriro ikunda kwaduka. Murakoze.